tugomba gusangira amajambo y'Imana. Dusome, dufate Bibiliya zacu, dusome icete ca mbere ca Samweli, urupapuro ni 312 ku bafise Bibiliya za kera. Igice ni ca kabiri, dusoma duhereye ku rya murongo wa 12, ariko sinza gusoma ayo majambo yose, ndaza gusoma ibice, ndaza gusigura muri rusange ico bavugamwo kugira ngo tuzigame umwanya. Ibyaha bya bene Eri. Kandi bene Eri bari abanyangeso mbi, bapfa uko bagize iby'Uhoraho n'iby'imituri abaherezi bagenewe ku bimazi by'abantu. Iyo umuntu atanze ikimazi, inyama zigitetswe, umusuku w'umuherezi yaraza afise icuma mu ntoke, carura inyama c'ingobe zingahe? 15. Mbere batarosa ibinure, umusuku w'umuherezi yaraza akabarira utanze ikimazi ati numpe inyama zo kugira gute sa. Mbere n'abatarosa ibimazi akabarira utanze ikimazi ati numpe inyama zo gutarira umuherezi, kuko atagomba kumuha izitetse atari imbisi. 17. Uko niko icyaha cy'abo basore cyabaye igikomeye imbere y'Uhoraho, kuko bakengera ikimazi ciwe. 18. Ariko Samweli akorera Uhoraho, kandi yarakira umwana, yari yambaye efode yera derere, kandi nyina yama amubaririra agahuzu akakamushira uko umwaka utashe, uko yajana n'umugabo wiwe gutanga ikimazi c'umwaka. Eri nawe agahezagira Erukana n'umugore wiwe, aturagahabwa urubyaro n'Uhoraho, kuko uyu mugore abasubirize kubw'uyu mugore abasubirize mu bukandu bw'uwo yahaye Uhoraho nk'inkuka. Maze Uhoraho agera Ana asaminda, aja imbere, abyara abana b'abahungu 3 n'abakobwa 2. Ariko uwo mwana Samweli akurira imbere y'Uhoraho. 22. Nuko Eri yarageze mu zabukuru, kandi yama yumva iby'abo bahungu biwe bagirira Abisirayeli bose, kandi ko basambana n'abagore bakora ibikorwa byo byahegahemwe byo mu ihema ry'ibonaniro. Arababaza ati, niki gituma mukora bene ibyo, ko nama numva abantu bose bambarira ingeso zanyu mbi? Eka bana banje, ibyo numva bavuga kuri mwebwe si byiza, kandi muracumuza abantu b'Uhoraho. Umuntu niyacumura ku wundi, Imana ishobora kugira gute? Kubuzuza. Ariko ucumura ku Uhoraho ninde yomuvugira? Yamara birengagiza ibyose ababariye, kuko Uhoraho yari yagabiye kugira gute? Kubica. Ariko uwo mwana Samweli akomeza gukura no gushimwa n'iki? N'Uhoraho. Yesu adufashe cyane. N'aya majambo y'Imana numvise ko twosangira muri kino gitondo. Nasomye muri aya majambo y'Imana, batubwiyemwo abantu 3, batubwiyemwo bene Eri. Bene Eri bari mu rusengero rw'Imana, baza uko umwaka utashe, Abisirayeli ngo baraduga ishiro bagiye gutanga ikigayemwe, ikimazi. Nk'uko ishengero ry'Imana turi hano Imagarama, twaje hano mu ngoro y'Imana
kandi turi mu ntango z'umwaka nk'uko twaduze twese turiko turirimba turiko turumva amajambo y'Imana yo gushima ikiga yemwe Imana. Ariko tubona harimwo abantu batatu batandukanye muri iryo koraniro bari baduze ishiro bagiye gutanga ibimazi. Tubona ngo bari bafise umuherezi yitwa Eli. Mugabo Bibiliya itubwiye ngo uwo Eli yarageze hehe mu zabukuru, ariko yari afise abahungu, kandi mu muryango w'abaherezi ni ukuvuga naho umuherezi mukuru apfuye batora umuherezi wundi muri uwo muryango. Ariko tubona ngo bene Eli bari abanyangeso mbi. Yesu adufashe cyane. Hari abandi batubwiye ngo Samweli yari amaze gutangwa nk'inkuka. Tubona Samweli ingene yabonetse, murazi ko Ana yari ingumba atabyara, mugabo Ana ngo yama mu rusengero asenga ku murango no mw'ijoro, kuko yari afise mugenzi we Penina ngo yari afise abana ndwi, yaramukengera abo bana akabatondesha bakaca imbere ziwe bamwishima ko ate ehe ijya ngumba. Mugabo Ana tubona ngo arasenga Imana atewe mwana, ese ico nkura kwikiga yemwe aka gakengere. Imana haragera igihe iramwibuka. Bibiliya itubwiye ngo abyara abahungu bangahe? Batatu, n'abakobwa bangahe? Babiri. Yesu adufashe cyane. Samweli yari mu ngoro y'Imana agororotse, kandi batubwiye uwita Elukana n'umugore wiwe nabo nyene ngo baraja imbere y'Imana. Eli akagira gute? Akabahezagira, kuko Elukana na Ana bari batanze Samweli ngabe inkuka yo mu ngoro y'Uhoraho. Imana idufashe cyane. Bene data, turi hano mu ngoro y'Imana nk'uko Abisirayeli nabo nyene mu ntango z'umwaka bagenda bagiye gutanga ibimazi, kandi umuntu wese yaje hano Bibiliya itubwira ngo ikimazi Imana ishima n'umutima ugize gutega yemwe, n'umutima umenetse. Ariko bene Eli naho bari baduze mu ngoro y'Imana, naho bari baduze ishiro gutanga ikimazi mu ntango y'umwaka, bari abanyangeso mbi. Bibiliya itubwiye ngo Eli arabaza abana biwe, dusome 2:2 ngo nuko Eli yarageze mu zabukuru, kandi yama yumva ibyo abo bahungu biwe bagirira Abisirayeli bose, kandi basambana n'abagore bakora ibikorwa by'umuryango w'ihema ry'ibonanira. Arababaza ati ni iki gituma mukora bene ibyo, ko nama numva abantu bose bambarira ingeso zanyu? Eka bana banje bavuga kuri mwebwe si byiza. Yesu adufashe cyane. Turi hano rero mu ngoro y'Imana, birashoboka hakaba harimo abantu b'imice ibiri bameze nka bene Eli. Bene Eli bari abanyangeso mbi, naho baduga ishiro, naho bagenda bagiye gutanga ibimazi, naho baririmba, naho basenga, naho bashariza insengero, naho bari abasuku cyangwa abaherezi, murumva yuko bari abanyangeso mbi. Bibiliya yatubwiye ngo hari naho barura indya zitegekanijwe abaherezi, akaba nibo batangura kuzarura hatarage. Ikindi cyaha Bibiliya itubwiye ngo basambanira hehega yemwe? Mu ngoro y'Uhoraho. Hama rero Eli kuko yarageze mu zabukuru, naho bamubwira ibintu wamengo ntabyo yitayeho, aca arabakoranya ati rero bana banje, hari ibintu numva babavuga ko, ati ko numva abantu bose bagenda barabidogera,
mbega ibyo mukorera mu ngoro y'uhoraho n'ibiki? Ariko tubona ngo beneri ntacyo bavuze, ngo kuko Uhoraho yari yiteguye kugira gutega yemwe kubica. Yesu adufashe cyane. Shengero ry'Imana, ushobora kuba waje hano mu ngoro y'Imana ukaba umeze nka mwene Eri. Turi hano i Shilo, turi hano i Magarama mu ngoro y'Imana. Ntituri Shilo hari Abisirayeli baduga rimwe mu mwaka, natwe twaduze rimwe mu mwaka. Twavuye mu Cibitoke, hari abavuye hari Imwaro, hari abavuye hirya no hino mu bubwiriza butandukanye, twaje gushikana ikiga yemwe ikimazi. Ariko Imana igomba ngo dushikane ikimazi kimeze gute? Gitomoye. Dukore umuntu wese ashikane ikimazi cera. Yesu adufashe cyane. Tubona ngo Samweli kuko ngo yakora mu ngoro y'Uhoraho, ngo yari yambaye efodi imeze gute? Yari yambaye efode yera. Imana idufashe cyane. Nukuvuga yiyeza ku murango na ryari no mwijoro. Imana idufashe cyane. Muntu w'Imana waje hano, ntube umunyangeso mbi. Uno munsi wihane, Imana ikugirira imbabazi, witwe umwana w'Imana. Hanyuma Imana uno munsi umukozi w'Imana niyahamagara, uno munsi Yesu agenda akwambitse efode yera derere, kandi woze mu maraso ya Yesu. Wandikiye Abaheburayo 9 ku murongo wa 14 yababwiye ngo mbega amaraso ya Yesu uwo yitanze atagira agasebe, ayo maraso ntazorushiriza guhumanura imitima yanyu kugira ngo ibikorwa by'imfabusa bigire gute? Bibavemo. Imana iragomba kuduhumanura muri izi ntango z'umwaka ikoresheje amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo. Kandi umuntu yemeye agapfukama akavuga ati naho ndi umunyacyubahiro ntacyo maze, ndabona yuko ndi umunyangeso mbi, hari ibikorwa bibi ngenda nakora bidatunganye, ndagomba Imana imbabarira. Imana irakubabarira, utahe ufise amahoro ava ku Mana. Yesu atugirire neza. Ndagomba nsome mu Balewi, duce dusenga Imana. Igitabo cy'Abalewi dusome igice c'10, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'10. Urupfu rwa Nadabu na Abihu. Nadabu na Abihu bene Aroni babira ibyotero byabo, bashiramwo umuriro, bashirako imibavu, bayosereza Uhoraho ku muriro urahuwe ahandi, uwo atagize gute? Atabageze. Haza umuriro uvuye imbere y'iki y'Uhoraho, uragira gute? Urabica, bagwa imbere yiwe. Mose abarira Aroni ati ibyo nibyo Uhoraho yavuze, ngo ukwera kwiwe kuzogaragarira mu bamwegera, kandi abazoherwa icyubahiro imbere y'abantu bose. Yesu adufashe cyane. Aba nabo nyene bari abana b'abaherezi. Tubona yari Nadabu na Abihu, nukuvuga bene Aroni, bategerezwa kugenda gushikana ibimazi, bagacana umuriro, bakosereza ikigaye Uhoraho. Ariko tubona ngo aho gucana umuriro ngo bicanire umuriro, bagenda kurahura uwundi muriro bakuye hehe? Hanze. Uko ni kuno munsi abantu aho gutumbera umusaraba wa Yesu Kristo, aho kwihana neza, abantu bagomba gutanga ibimazi bitayejejwe, barondeye umuriro, bagize gute? Bakuye ahandi. Tubona ngo mbega abo basore byarabahiriye? Oya, ntibyabahiriye, kuko batanze ibimazi bidakwiye. Yesu adufashe cyane. Rero shengero ry'Imana, twaduze nk'uko Abisirayeli baduga rimwe mu mwaka, baduze i Shilo bagiye gushikana. Tubonye ko harimo abantu b'imico ibiri, harimo abanyangeso mbi, hakadugamwo harimo n'abagororotsi. Ariko amahirwe aracariho,
Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi avuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze ngire gute yemwe ndabaruhure. Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi. Ukaba uri umunyangeso mbi muri izi ntango z'umwaka cyangwa ukaba warangije umwaka uheze uri umunyangeso mbi, Yesu no munsi araguhamagara. Ejo twabonye ijambo ry'Imana ngo abarushe n'abaremerewe Yesu aragira gute? Arabaruhura. Aho umukozi w'Imana aza guhamagarira akaguhamagara ucushika hano bakurambikeko ibiganza. Twabonye ngo Yesu arafise n'ingata, ingata kugira ngo amageragezwa yawe ayoroshe byorohe, naho byoba bikugumiye aguha ingata ugashobora kwihanganira igeragezwa ukabandanya urugendo. Yesu adufashe cyane. Rero ndaguhanure muntu w'Imana uri hano, ukaba waje ntumere nk'aba basore bagiye kurahura umuriro ahatariho. Hari aho uno munsi wova ngaho utihanye ukiyumvira ngo hari abandi bogusengera, ukiyumvira ngo hari ibindi bimazi wotanga, ariko ikimazi ca mbere ni uwo mutima wawe. Imana ikeneye umutima, si amafaranga, si icubahiro, si igihagararo ufise. Ikintu ca mbere Imana igomba ni uwo mutima wawe uwushikanira Imana, ubwira Imana ati ndi umunyabyaha. Umere nka Samweli yari Shiro ari mu ngoro y'Imana yambaye impuzu yera, efode yera derere. Uyu munsi muri uyu mwaka Imana izoguha umugisha. Yesu adufashe cyane. Ngomba ndangirize muri Zaburi duce dusenga Imana. Zaburi ya mbere, Zaburi ya mbere, Zaburi ya mbere urupapuro ni 615. Hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho, kandi ibyagezwe byiwe nibyo ashira ku mutima ku murango na ryari no mw'ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi byaco ntibizogira gute? Ntibizokuma. Ico azokora cyose kizomubera uko. Yesu adufashe cyane. Shengero ry'Imana rya hano imagarama, ndabipfurije kugira ngo mumere nk'igiti, igiti gitewe hafi y'imigezi y'ikigahemwe y'amazi, ngo cama umwanya uwo ari wo wose. Ariko kugira ngo ube igiti gitewe hambavu y'umugezi w'amazi, tubona ngo witandukanya n'ikibi. Ntuhagarare mu nzira y'abanyabyaha canke y'abacokoranyi, ariko ibiguhimbara ni ukwamiza ijambo ry'Imana mu kanwa kawe. N'aya majambo y'Imana numvise ko twosangira shengero ry'Imana. Umuntu wese araba ati mbega noba ndi umunyangeso mbi nka bene Eli canke noba ameze nka Samweli. Samweli ngo yari yambaye efode yera, hanyuma rero agashikanira Uhoraho atunganye. N'aya majambo y'Imana numvise ko twosangira, mwese muyumvise. Imana ibahezagire cyane. Mwami wacu Yesu uri mu ijuru, turagushimiye cyane kuri Imana yera. Turagushimiye kuri ikoraniro wakoranije muri izi ntango z'umwaka. Turasabye Mana ngo iri shengero rizobe nk'igiti gitewe hambavu y'amazi, kandi icyo giti cyama iminsi yose. Turabigusabye Mana ngo uzubikore, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.